iduhana umugisha. Nanone turanashimiye abakomeje kwitwararika igikorwa, kwitanga, yaba abana bacu abari mu bikorwa bitandukanye. Nukuri Imana ibaha umugisha, kubagira ntabwo vyicuzwa. Twihute rero mvuga aya majambo hama mbare kure mutahe. Samweli wa kabiri igice ca 6 turahera ku murongo wa mbere. Umushumba afate mikro, bankurire izi mikro, aba muri kabine mwihute mukure izi mikro ziri nyuma yanje. Sindi bugaruke mu majambo Apotre Kevin na Bishop Dieudonné bavuze, ariko osi sinza kugenda andeor y'ibyo bavuze. Ni muri wa mutima nyene ngomba gukomerezamwo, ngomba kubabwiramwo. Bene data, nukuri jewe maze imyaka itari mike nubwo isigaye mu kwizera no mu vyizigiro Yesu akimbikiye yo kumukorera ariyo myinshi. Ariko niyo maze akanwa kanje kavugira Yesu si mike, kuko ndikunda genda kwababa imyaka 20. Ariko nagomba kubabwira iki kintu murambabarira, iki kintu mucumve. Maze iyo myaka mvuga ubutumwa bwiza, kuva ndamumenya Kristo naragiriwe ubuntu nkuko Papa Rumeri yavuze. Nukuri abakozi b'Imana ntivyobura iyo uhagararanye na Kristo, iyo ugendana na Kristo, iyo ufise ishaka rya Kristo, iyo ugwanira ukwera kwiwe, ukagwanira gukora ivyo agomba. Satani arababara kuko turafise umwasi ari we Satani arababara. Hari abantu bariho bajejwe kwanduza, abo ntibabura. Ariko mu bintu vya mbere nshimira Imana gose ndi ku gicaniro ciwe, nuko ivyo banduza byose kubasavye b'Imana, cyane cyane jewe ndiko ndivuga ko nshaka kuvugira abandi, intahe ishinga uyizi. Ndashimira Imana yuko ndamukorera Yesu atajwe rinyagiriza ikibi. Ndamukorera Yesu iyi myaka yose ntafise igihe novuga ngo narigeze ntambamira iburyo canke ibumoso. Ndabimushimiye ko ndiko ndamushingira naye ku gicaniro. Kristo nta kintu abanyarwanda bavuga ngo ntaca nshinja. Ndamukorera atarwanaga mu mutima, numva nemye nshikamye shizamanga, kuko atajwe rinyagiriza ikibi mu mutima wanje. Ariko reka mbabwire murorere gatoya mwumvirize ico nshaka kuvuga. Ico ngomba kubabwira ni igikirero. Nshaka kubabwira iki kintu. Hamwe n'ugo rugendo no kwiyubara no kugendana na Yesu, no kumva ko hari agace gatoya nshobora kuba nanje ndamuzi ko nshobora kuba tuzinanyemwo gatoya, ngira ndababwiza ukuri. Hari igihe Yesu atuganiriza nkiro truva numva nanje nicaya nkeneye umuntu yoza kunyatuza kugira ngo nshobore kumwakira bushasha. Mutekereze ikintu mucumva uko nshatse kukivuga. Hari igihe Yesu avuga nkumva iyi myaka yose ihindutse ubusa, nkumva ndi mu kibanza cy'umuntu nshobora kuba no kwihana ibintu ntazi kubera guhinda agashitsi kw'imvugo yiwe. Numva ikintu no kubwira cyangwa no babwira shengero mfitiye agahinda n'ubwo, ndabasavye kubw'imbabazi z'Imana mugirirwe ubuntu bwo kumenya imvugo ya so wawe. Ugirirwe ubuntu bwo kumenya imvugo ya so,
kuko abantu batazi imvugo ya se wabo muri abantu bagowe cyane. Nubwo wicara, nubwo utanga amashikano, nubwo ukora imirimo itandukanye, nubwo wotanga imiduga, nubwo wotanga imfunguruzo z'amazu, mu mwanya utaramenya imvugo ya so wawe, uri umuhombe, uri mu kaga ntafitiye amajambo yo kukubwira. Yesu aravuga nkumva no nkabona Imana, kubera asanzwe ndi umurongozi ngaha, ndi umuvyeyi, kagatima k'ubuvyeyi kakaza kavuga ati none gama aba bana banje wampaye ko numva ibi bintu boramuka babitahuye ntosubira gusarara, ko numva ibi bintu biriko biravuga boramuka bavyumvise, amasusi no kwitsa umutima no kubaho mwibaza ibibazo birebire mudafitiye inyishu vyoca birangira. Mana wobagirira ubuntu bakumva imvugo yawe, ko imvugo yawe itanga amahoro, ko imvugo yawe izana stability ahantu hari instability, ko imvugo yawe iza kuroranya ibintu vyari bisanzaye, ko imvugo yawe iza kuzana urutonde ahantu hari desordre. Wobagiriye ubuntu bakumva imvugo yawe, konzi neza yuko imvugo yawe ariyo yambohoye, konzi neza imvugo yawe ariyo yatumye nshobora kwidegembya atamwidegembyo nari mfise. Kuki badashobora kumenya ukuri, kubera ko ukuri kwawe kugoye kumva. Aba isengero rya none rigotse mu kumva, riremerewe, umenga riri kure kugira ngo rishobore kumva ico uri kuravuga. Yesu nyene ishengero yaravuze ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobahereza kwidegembya. Hama ukuri nako kuzanwa no kumva, kandi uko kumva si ukumva amakuru yabonesha FM, si ukumva amakuru yo mu isoko, si ukumva amakuru yo mu muryango wawe ngo mukuru wawe ngo yaronse promotion. Si ayo makuru, si amakuru ya BBC, ntabwo ari CNN, ntabwo ari Al Jazeera, ntabwo ari France 24, ntabwo ari BBC. Ni kumva amakuru y'ijambo ry'Imana. Ijambo niryo riduha kwidegembya, ijambo niryo rigutahuza lo véritable wewe w'ukuri. Ijambo niryo rikumenyesha ico wavukiye, ijambo niryo rikumenyesha uburenganzira bwawe, ijambo niryo ripromotinga, niryo ryimura. Nakaga gakomeye kumaze imyaka umaze ntakeneye kurinda kumbwira, ariko wowe ubwawe uzi, uri mu nzu y'Imana, uri mu ishengero, utaratahura imvugo ya so wawe. Iyi ndwi icyo nashatse kubabwira, iyi ndwi imbere y'indwi insizemwo ubwoba ntari bwagire mu buzima bwanje, kandi aho ntabwo nshikuje, sinobeshera kuri iki gicaniro. Ndi umuntu mfise ubwoba uhereye ku munsi wa Mungu. Hama umwanditsi w'Abaheburayo arandika aravuga ngo tuzokwikiza dute, mu gice cya 3, tuzokwikiza dute nitwanjanjwa kugakiza kangana gatyo. Nzokwikiza gute? Nzotabagwa nandi? Ninda zonkiza nimba ndiko ndanjanjwa ku bintu ndiko ndumvira ngaho? Nicare ngaho niyibagize yuko umutunzi yabwiwe amajambo akomeye kandi ateye ubwoba, ayabwiwe n'umusavyi w'Imana yitwa Aburahamu. Umworo Lazaro ari mu gikiriza ciwe, urazi ariko arasemerera n'ubwoba bwinshi, nuko
mutumva imvugo y'Imana, nuko tudatahura imvugo y'Imana, tudaha uburemere ivyo turimbura, ivyo tubwirwa. Uyu mugwiza tunga gifise amafaranga mw'isi, akigica ashaka kicubaka amazu akeneye, agafata ibihugu akeneye, ari umubosi, ari umupatro yubashwe, ntabwo bayigeze agira nk'ubwo yagize ariko aratakambira umusavyi w'Imana Aburahamu, amubwira ngo ndagusavye iri rimwe, jewe navyumvise ko bitagikunda ko ngirirwa imbabazi, mwomba akaryo nkasubira mw'isi. Iki kintu muracumva gashengero, mwompereza akaryo. Aburahamu, mfashe akaryo nsubire mw'isi, ngende kubwira abo tuvukana, ndababwira ahantu ndi ingene hameze, mbabwire ko hatandukanye na chateau, hatandukanye na villa, hatandukanye na spaghetti, hatandukanye n'inyama, hatandukanye n'ibintu basereka, hatandukanye na security, hatandukanye na V8, hatandukanye na Range Rover. Mfasha nsubire hejuru ngende kubwira abo sizeyo ahantu ntibazohasange. Mwe yumvira ko yari karabivuga twenga, yari yamaze kugera mu kibanza cyitwa kurengegwa, mu kibanza cyitwa ngo iyo namenya yuko ibinye size hariya hejuru atari cyo kimwe n'ibiri ngaha, iyo ndabimenye kare sinari kumwicisha inzara Lazaro, iyo ndabimenya kare sinari kureka gushikana ngo nubake ingoro z'Imana, sinari kunanirwa kurera imfuvyi. Iyo ndabimenya igenda kuza twamaze gushika muri kangaratete. Aburahamu amubwira ikintu giteye ubwoba, aramubwira ngo ivyo uri kuravuga navyumvise, Selma ahantu uri iyo umaze kuhagera ntibiba bigishoboka yuko usubira hariya wavuye. Hama rero aca hindura imvuga wa mugwiza tunga, aramubwira ngo ngirira Lazaro ndamusavye imbabazi namufashe nawe, afuma afasha wewe kubera ari kumwe nawe uhamundungikire. Aburahamu yongera kuvuga, aramubwira ngo twebwe ngaha nawe wewe mugenzi wacu nta kazi tugifise hariya hanye, hariya abasigayeyo ikizoba kiza nuko bazokumviriza ababahagarara imbere. Genda usome, soma Bibiliya yawe, soma Bibiliya yawe, soma ibindi ko ndababwira si imigani y'abakecuru, soma muri Bibiliya yawe. Yaramubwiye ngo nibatumvira Irakoze Olivier, nibatumvira Apotre Kevin, nivyo ari karababwira, nibatumvira abasavyi b'Imana bakiri bazima babahagarara, abaherezi basigayeyo nibatabumvira, mwe mwibaza ko ari ikintu coroshe twebwe iyo duhagaze imbere yanyu, mutekereza ko ari ibintu twapanze, ni ibintu dukorera amarepetisiyo. Murajaga mukibwira ngo Olivier ngo ndamuzi, ngo namuyatangunya kabiga, ngo tunajuana, ngo najua bitweke, ngo najua vari komara, ngo turikara pamoja mu masomo. Bijya vyaheze imyaka, hari manga nini ya Olivier ku masomo na Olivier hagaza, hari manga nini cyane. Dejuri ya ku masomo yafuye kera, nta n'amagufa kiri mu isanduku. Olivier mwakuranye mukina burare komborera Tigre Lion, uriya yafuye kera, ntabwo ari Olivier hagaza. Aha ni ahagaze Irakoze Olivier mwene Patricia Nzeyimana, ahagaze Irakoze Olivier mwene Mana. Mwene Mana. Ariko mwe muratekereza ibintu ndiko ndavuga mu gihe uwo turyamana mu gitanda atabishize ku mutima azobona kaga. Ibintu murazumva, mwiyumvira ibintu bidashobora gusova umugore wanje n'abana banje, mu gihe bovyinyora bakabifata minenegwe nivyo mutabara. Kandi sinda mwanga abana banje, sinda banga mugabo mu gihe atobishira ku mutima
nivyo nabwiye abantu mu isoko. Hiyo siku kila mtu, Biblia inasema vizuri sana, kila mtu atajitwika mzigo wake peke yake. Muratekereza kuba ndiko ndatangiye energy yose ntari capable yo gusova Lydia? Mwe muratekereza ko ibintu ari mikino ndiko ndatanga energy yose, hambavu ya ration ndabaha, hambavu yo kubagurira impuzu, hambavu yo kuba mfise izindi responsibility zisanzwe nk'umugabo, andeoro y'ivyo atakini ndabashoboyeko. Ibi bintu turimo atakinu ndi incapable, ndashobora kumusova. Mwe muriyumvira ko Yesu ari mu mikino? Yesu adafise amasantima y'umwana wavyaye. Yesu adafise amasantima y'uwo mwasezeranye ko muzotandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ivyo bintu atabirimo. Mwe muyumvira ngo ni ibintu bya ibi bintu turimo mwiyumvira. Aramubwira ngo abari hariya hejuru si twebwe abapredikatere babo. Abari hariya hejuru si twebwe twe twarahe naje Aburahamu sindabafise kububasha, kuko Imana si yabapfuye, Imana ni yabazima. Niba atabasha kumvira bariya bari hejuru, tampi. Abantu bari ngaho basige bafise agakiza kari modere ku buryo turiko turavuga ibintu nk'ibi, yaba abadukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi n'abacaye ngaha mwese, hari bari kuravuga ngo ngo pastor ngo Yesu ngo yaramaze kubirangiza, ngo kubizo force zose niziki. Ninasikia buruma juu yako. Ngo pastor ngo kameme ngorosha ngo wigize Yesu. Hari umuntu ndi mu Rwanda navuze ubutumwa muri Porte de Brebis. Izi chano nazo zikwega menshi, izi chano kubera zisikiye zica amafaranga, cyo gituma ngaha twankiye abantu bazarazana amakamera hano, sofu umukozi w'Imana tuba twatumiye. Izi chano abantu basigiye barondera amafaranga gusa bahabwa n'umuntu batazi uwo yabahaye kuri YouTube. Acarondera ibintu agapanga ka video gatoya gatuma bagenda kuraba, kugira ngo umutima so kwamamaza ubutumwa. Umutima no kugira ngo aronka amahera, aronka ama views bamuha y'amadolari bahabwa nabo batazi, kuko bajya bose bari ku YouTube. Natwebwe turiko turabwa n'abantu 17,000 mugabo ifaranga boronka ikijya ntituzuri rungi kuwariyo hawe tuzi. Yarashize aka video barantuka ndungi kigwaringi zanga bantutse bitu garu yari niyo video nabonye natutswe, barantutse. Abandi baravuga ngo yuwa ngo nahora ndagukurikirana ngo ariko ngo guhera uyu munsi ngo ndakuvuye ko. Babandi bakunda ubuhanuzi barantutse, banukiye rengi mamagara uwo muntu yagashize ko ndamubwira nti monami, nubwo ndabizi yuko bajya bari kwarantuka nabakomoye, ariko rero muze mugerageza mushireho, kuko bashiraho titre ngo karabaye, bagashira akantu k'igikankara ngo arabamaze ngo ubuhongora ivye ngo bose abicayeko. Imana ikwiye gutabara abantu bari ku macano ya YouTube. Umutima si wa Kristo, umutima ni wo gukunda amahera. Hama ndamuhamagara ndamubwira nti ibitutsi birenga nk'amajana 3 numva bikwiye, ntibasubire kurenza ivyo, kura ku iyo video. Nkuriya iyo video ivyo bitutsi birahagije. Shiraho ubutumwa bwose, fumushira ko link ukuraho ka video, kuko kajya kandi bajya bantuka nubwo hari ko bagashizewe. Nashobora kugira umutima kuva ngo ngene kuraba ubutumwa bwose, oya wafatira kuri burya nyene. Mugugiye gukurikirana ubutumwa usanga kajya abanye bashize ko bashaka guca amafaranga nakantu do passage karengaye, mugabo uri kurakurikirana bwose ucutahura igituma ivyo nariko ndashaka kuvuga. Ariko ntaco mu bisanzwe umuntu wese atukana akidoga n'ubunye nibindi ko ndavuga umuntu ababaye ibuye ryamufasha, niko bimeze. Ibuye riba ryagufasha ya nkigova ngaho. Sinabwiye ingene mu nigeze kuvuga ingene amafaranga afise imbaraga
bya bindi tuva kuri podium tukegera gutya, hari umugabo yicaye ahanyerize, yicaye inyuma, ndavuga urabona ibintu mpagarara imbere yawe, ndabwira ntimukine n'amahera, turakeneye amahera shengero, muravyumva, turake 2013 tukiri kuri Meriti, tutegezwa gutunga. Nza numva umugabo yicaye nga muremure ngo kura induru imbere yanje ngo ivyo bintu ngo wangitsa ngivyo uri kuravuga ngo acaravumbuka arasohoka agenda ambwira ngo urabona ngo, ndavuga nti ntaco mutamigira amahoro ivy'imwemu vyumva bimwemu, ariko camenye yuko akenye gose amerewe nabi. Iyo umuntu akenye cyane, umuntu akavuga amafaranga imbere yiwe acagira inzigo. Iyo utagiriye ubuntu bwo gutahura yuko Yesu ashobora kugukura ngaho, icara umugisha gihinduka igitutsi kuri wewe. Tuzokwikiza gute nitwanjanjwa kugakiza kangana gutya? Ndagusavye, hamwe n'amashuri yawe, hamwe no kubutize warigishijwe n'isi, uko biri kose twiga mu buryo bwinshi. Isi iradufasha guca ubwenge. Ndiko ndabitegereza ngaha, ntabwo muri abana bo kwiyobagiza. Ibi bintu muguma mwiyobagiza ukuri mwakumvise. Ibi bintu muguma mufata umengana ibintu bisanzwe kandi muri ko muravyumva. Ibi bintu muguma mwiyorohereza ku mpande zanyu, ukuri mu kugendana. Ibi bintu ko bizodukwegera, kuko ibi inye birimwe ubugingo bikongera bikabamwo n'urupfu. Sauli impwemu mbi zimaze kumwinjira, mukanyi sasa narababwiye mu misi heze yari karatera amagadigadi ngo ngo Samweli ngo reka kumfata nk'umwana, ngo iyo mana ngo naje isigaye inkoresha, ngo warigize ko ari unkurikirana, raporo zose nguma ndazihereza wewe, ngo kubera iki wige niwe profete, ngo nawe gerageza ngo reka kumfata nk'umwana, ngo umusuzugura imbere y'abantu nyoboye, ngo ivyo bintu, ngo kwanza ngo manza tuve nga, ngo tugende mu cyumba, ngo tuve imbere y'abantu, baravayo baja mu cyumba, abaramubwira ngo Samweli ngo nibiki wewe, aramubwira ati ntegereza kukuba hafi kuko nigera kurobanuje amafuta, nije nakuzaniye message yakugize umwami, we kuri je uri umwana. Aramubwira ngo jamais, ngo ntibigishoboka, ngo mugabo nubwo wanse kuvyemera, aramubwira ati reka nakubwira icyo uhora hambwiye. Acamubwira ngo vuga n'agasuzuguro kenshi, ngo vuga. Samweli aramubwira ngo kuni kuhora hagize, guhera uyu munsi Imana yari yarakwizigiye uva mu muryango mutoya, umuryango wa Benjamin. Imana iragutoranye kugira umwami, ariko mva ingene ivuze, guhera uyu munsi iricujije icatumye igutoranya, kandi guhera uyu munsi ivuze yuko yamaze kwibonera uwundi afise umutima nk'uwaye. Acaratwenga, agitwenga haciye akanya impwemu mbi ziba zimufashe aba ariho yibuka umukozi w'Imana. Ibi bintu iyo muri ko muravyumva muvyumva nkaho menga ni gisomwa, mugabo mwibagiza ko tubazi. Iyo ibintu bikigenda neza mwikofi ririyo muturaba nk'ikimbwa yahaze. Iyo ibintu bikigendeka ucuruza vyinjira, ubona agafaranga gahari, mwa muturaba nk'aba boss, ba boss lady, aba patron, mwa muri ko mutaraba gutya. Kubera iyo vyanyagaye mubundabunda mukozi w'Imana, ngo burya ngo nari nkeneye umubonano. Iyo bimeze neza nta mubonano kuza kutubwira ko bariko ravuga ubutumwa bwiza, nta mubonano yuko bagomba gutanguza ikigo c'imfuvyi, nta mubonano kutubwira ko amafaranga yaba ariko ravuga ubutumwa bwiza. Reka yakore ko gatoya, kuko iyo aguhaye iyambika amababa, iyo atanguye kuguruka ngo mukozi w'Imana ngo wompa akanya. Kubera isoni nyinshi rero zigihe kinini amaze ataza, iyo vyayangaye kamema bafisemwo nk'ibihumbi 500, avuga ati ibi reka ndamuhuma amaso, amanza aho guterekera ngaho kugira ngo urumva rero ngo naye nakwibutse. Mu mwanya ukazomva turumva rero ibintu ntibiko biragenda neza, umuntu anyibutse ibintu bitariko biragenda neza na 500,000 camanza kuyabika indana. Taho rero mbwira mama kuru
nuko abantu bameze. Iyo umuntu ataranigwa agaramye avuga ngo ijuru riri hafi. Ndabazi abakristo, ariko mu bisanzwe ubukristo bwawe bukwiye kugufasha, ijuru rikwiye kukwishimira rigashingira intaye ibikorwa byawe igihe ryamaze kuguhezagira. Nimba mu mwanya atamutwaro ufise udahesha Imana icubahiro, iyo urondeye kwereka Imana ko uyikunze mu gihe imitwaro yinjiye, Imana ntibona urukundo rwawe, ibona profi. Somera amajambo mbarekure. Samweli wa kabiri igice cya 6. Ndashaka mwumve iki kintu. Bukeye Dawidi yongera gukoranya ingabo zose zatoranijwe mu Bisirayeli. Bari 30,000. Apana 3,000. 30,000. 30,000. Ego. Manuka. Dawidi ahagurukana nabo bantu bose. Yasavye sinza kubatinza, sintinda cyane, ariko uretse ko ejo ari kuwa 6, ariko sintinda cyane. Dawidi mukurikirana aya majambo. Dawidi ahagurukana nabo bantu bose bari kumwe nawe, baja i Bayali Yuda gukurayo isanduku y'Imana yitirirwa rya zina. Urumva igituma yakoranije abantu 30,000? Objectif mwayumvise? Ihute kugira ngo sinze guteba. Objectif mwayumvise itumye agenda akoranya 30,000? Bagiye hehe? I Bayali Yuda kugira gute? Vuga cyane, kuzana iki? Gukurayo isanduku y'Imana yitirirwa rya zina. Manzi ugese nga murabyumvise, ngira subiremo kugira ngo mwumve neza. Kuramo piano, numva ibintu bikomeye, shaka kumva ikintu nakimwe, shaka kwiyumva jewe. Ndashaka mwumve iki kintu. Yesu aguhezagire Jimmy. Mwumvirize iki kintu. Dawidi yongera gukoranya abantu biwe, akoranya abantu bagera 30,000. 30,000 personnes arabakoranya. 30,000 mwavyumvise? Ariko mwavyumvise? Abo bantu ni benshi cyane, abantu babizigirwa. Yafashe nk'ishengero, yafashe igihugu, arakibwira ati ni mumperekeze. Atakindi kibatwaye, batagiye gutonda urugamba, batagiye kugwana n'Abafilistiya, batagiye kugwana n'abansi, bagiye kubwa intere y'Imana. Vuga ngo intere y'Imana. Batwawe n'inyungu z'Imana, bagiye kugarukana isanduku y'Imana yitirirwa rya zina ryayo. Mwacumvise icyo gikorwa? Bagiye kuzana isanduku y'Imana yitirirwa izina ryayo. Akoranije abantu 30,000, atayindi gahunda afise gahunda yo kugenda kuzana isanduku yitirirwa izina ry'Imana yiwe. Mbega ikintu cyiza. Murumva uwo mwete wa Dawidi? Murumva urukundo Dawidi yari afitiye Imana? Murumva ukuntu Dawidi yari yifuza kumva ko Imana iri hafi yayo? Baragiye, manuka, ihute. Yitirirwa rya zina, ihute, ari ryo zina ry'Uhoraho nyene ingabo yamavyagiye ku bakerubi. Nuko bashira iyo sanduku y'Imana ku mukogote mushasha, bayikura kwa Abinadabu. Ndashaka manze mumvirize, mukurikirana ko aya majambo araremereye. Bayishize mumvirize kubera uburemere no kwereka Imana yuko bayishashaye, no kwereka Imana yuko bayinezererewe kuyigarukana, kugarukana ivyayo n'isanduku ryayo y'ibishinga ntahe. Bavuze bati nta kuzana inka zishaje, nta kuzana inka zagendewe ko n'abantu, muzane imikogote misha, muzane inka shasha zitaragendera ko umuntu n'umwe, zitarakoreshwa ibikorwa bishasha. Murumva toujours bariko barereka Imana ati Imana niho turaza agaciro kawe, tutegeza kugutwara ku kintu gishasha.
manuka. Ego. Bayikura kwa Abinadabu. Barayikuyeyo. Yaba kuri uwo musozi. Awo musozi. Uzana Ahiyo bene Abinadabu barayiherekeza. Bayobora inka zikwega uwo mukogote mushasha. Uko niko bakuye isandugu y'Imana kwa Abinadabu kuri uwo musozi. Ahiyo ariwe ayigiye imbere. Ngwino Dawidi n'umuryango wose w'Abisirayeli. Aho hantu hakisome buke. Dawidi n'umuryango wose w'Abisirayeli. Baba ni 30,000. Ego. Bagenda biyereka. Bagenda biginagura. Bagenda batamba igisirimba. Bari imbere y'Uhoraho. Bavuga ati Imana iragarutse kumugwa. Bavuza inanga. Mwavyumvise za matowazi. Amakembe. Pendo ziriko ziravuga. Utugoma. Uravyumva ko biri mu rutonde rw'Imana. Ego. Imiduri n'ivyuma vy'amajwi arenga. Umva ivyo bintu vyose bateguye. Muzike yuzuye. Umviriza. Maze bashitse ku mbuga ya Nakoni. Uza. Ntimwibagire bariko baratamba. Ego. Bariko baratamba, bariko baranavuza na muzike. Ntimuvyibagire shengero. Mwavyumvise? Ego. Bariko bariyereka ati yo uragarutse kumugwa. Umunezero n'umunezero, igisirimba n'igisimba. Bashitse ku mbuga ya Nakoni. Bari muri louange na adoration. Bari muri louange na adoration. Uza atuma ukuboko ngo asame isandugu y'Imana. Kuko inka zari zitirimutse gato zaciye ku kintu mukogote musha. Ishaka kugwisha. Uza agenda gushaka kwisama. Ego. Habiki maze Uhoraho asuka kuri Uza ishavu ry'inkazi. Ariko ndashaka tuza aterisa gatoye ngaho. Aterisa gatoye ngaho. Mvuga iki kintu ariko munsigurira ingene dushobora kuba turi koraniro ringana n'abantu bangana gutyo 30,000 twagendanye na instrument zose zikenewe zigaragaza ko koko twizeye iyo Mana tugiye gukurayo, tukaba turiko turaririmba louange na adoration. Hama mu mwanya intambo gutazira hakinjiramo ikiriyo. Mutekereze icyo kintu. Abantu bararyohewe, abantu bari mu ntsinzi, isandugu iragarutse. Uzagiye kuramira Kristo kugira ngo agarukane isandugu iri gusubire mu mwanya wayo. Imana iramwishe. Bibiliya tubwiye ngo ntiyafuye kumwica, ngo ifata uburakari nubwo yari isanzwe ifise. Mutekereze ingene ahantu uhumve utekereze ingene Imana mushobora kwa muri ko murayitambira, mushobora kwa muri ko murayitangira ibimazi, mushobora kwa muri ko muriginagura, mushobora kwa muri ko muravuga ngo isandugu turayemera, iyi Mana turayemera, izina ryayo turaryubaha, ariko Imana inzigo igira iturike. Iyo Mana turiko turavuga igira iturike. Naho hano ushaka kugira ngo tuganire wiyumvira ingene ushobora kuba uri kurakora ibintu nyene bigaragaza ko uri umurokore, ariko Imana igira iturike. Wiyumvire Imana iranumye, baracize isandugu kogote musha, iracecetse, barahagurutse baragiye, iracecetse, batanguye gutamba, iracecetse, bavugiriza amatowazi, iracecetse, fanfare ziravuze, indirimbo zigiye ko zazafu ziraririmbwe, za ntuzenye yadutundi ziraririmbye, ngizo za ntu zose ziriko ziraririmba, ibintu bigaragara nkaho umenga n'ukuri n'ivy'Imana biraryoshe. Ku ruhande rw'iyo turiko turatambira niyo tugarukanye ivyayo, isandugu gitirwa izina ryayo ririko riraza, turiko dukora igikorwa cyiza, mugabe Imana iratuntuye. Tekereza aho niho nkene ko wiyumvira why umwanya turiko turaririmba Imana ishobora kwica umuntu. Nigute Imana dushobora kuba turiko turayitazira, dushobora kuba turiko turayihimbaza ikica umuntu. Dushobora kuba tugiye gusigarukana isandugu yarasezeranye ko isandugu ryayo ritegeza kuba kumugwa, tugiye kurigarukana aho Imana yavuze ko rija, mugabo Imana iri kirica abantu. Turiko bigaragara nko turiko turakora igikorwa cyiza, ikiriyo kigiyemo gutega Mana ko turiko turakora ubushake bwawe, ko tuzanye isandugu tuyisubije aho wavuze, ko twayishize ku bintu bishasha, ko twayiguriye umukogote musha, ko ba Thierry yamaze kuinstara ama instrument
miziki itarimo parasite, ko korari iri kirarimba mu majwi yo mu ijuru, ni gute umuntu apfuye? Ko turiko turatambika iyo kigiyemo gute? Apana ikiriyo gisanzwe. Ntiyamwishe bya bindi byo kwica kubera ari Imana ishobora kwica, ngo yamwicanye inzigo. Yafashe uburakari bwayo ngo buziriringira hejuru yawuza. Ubwo nyene matawazi ngo wa, korare ngo wa, igisirimba ngo wa, agacerere ngo wa, babona umuntu aragaraba nta no gusamba. Barabona ibintu bibaye nibiki. Dawidi aragaruka, nibaza ko ari we yari imbere yakunda gutamba, araza arabaza ati he, habaye iki? Uyu muntu yishwe niki? Baramubwira ati twe twabonye abari hafi ngabo, ati tubonye agiye kwegera, urumva umugogote wa tirimutse gato, agenda kuramira isanduku, tubona yikubise hasi arapfuye. Dawidi nk'umurongozi mukuru arabimenya yuko ari Imana imwishe. Hama Bibiliya tubwira ngo Dawidi arababara, umunezero uwo mwanya ucuhinduka umubabaro udashobora kuba wo kwibaza. Aravuga ati ni gute Imana tuyitangiye gutya, ni gute Imana turiko turayikorera, turiko turakora ivyigomba, ni gute Imana dushobora gusohora amafaranga yacu tukagura imikogote misha, tukagura ama instrument, tukagura ibibanza tukayubakira, hama ikatwica. Ni gute Imana iri kiragaragaza uburakari bwayo turiko turakora ubwo. Nagira yarikwiye kudufelicita, nagira yarikwiye kutwambika imidari, nagira mu isanzwe ariko vyategezwa. None Imana itwishe gute? Mana Dawidi birivuga ngo arababara cyane. Aha rero ndagomba nibaze nawe wibaze, ni kubera iki Imana ishobora gufata umuntu yari karagaragaza yuko ayubashe, yari kwarerekana yuko ari kumwe nayo, yari karerekana yuko vy'ukuri amwizeye, yizeye Imana, yama muri gravity, hama agaca mu vyago. Kibazo umuntu ategezwa kwibaza, ni kubera iki buzi mwinshi, ni kubera iki umunezero n'indirimbo zihindutse kiriyo? Ndabira mugenzi wawe mubwire ngo raba neza, niyo topic y'umugoroba. Mubwire ngo raba neza, mubwire ngo raba neza, kuri kurabikora nkuko yabikubwiye. Birafise ishusho nkaho umenga turiko turakora ivyo twategerezwa gukora. Turaba specialiste bo gukora ibintu, tukagaragaza ishusho yerekana nkaho umenga tubirimwo. No muri uyu mwanya hamwe n'amabaje umenga nyene Imana twayihagarariye na protocole, aho nani mwamaze gupanga hariya tugiye kumwe ivyayi Imana kugira ya Imana ntikengerwe. Abashitsi nibaza banwe ivyayi, bafate za cafe, bafate arabana kambeme, bamenye ati muri gravity n'abantu bari smart. Mugabo rero kubera kiyo smart turiko turabikora nkuko hamwe n'ivyayi, hamwe n'amabaje, hamwe no kuririmba, hamwe n'abamizisiye beza, hamwe n'ivyuma kuvuga neza, hamwe no kuba wambaye costume, hamwe no kuberewe, hamwe no kuba mwamaze kwipanga. Raba neza turiko turabikora nkuko yatubwiye. Kuberiki igihe cyose tutabikoze nkuko yatubwiye, mu nzira abantu barapfa. Ndasubiramwo, iyo utari kurabikora nkuko yabikubwiye, hari ibintu bipfa mu nzira, hari vyononekara mu nzira. Abantu bariko rafata ivyashara vyabo babiterura, bata mu mazi, bafata imifuko, bata mu mazi, bafata ama écran plat, bata mu mazi, ama ordinateur bavuye kurangura, bata mu mazi, barego baragabanya. Hari akagabo kari hariya mu nguni karyamye, kabizi igituma vyabaye. Aha hari abantu nubwo ukeneye ko Imana ikurengera, nubwo ukeneye ko Imana igira ikikoze, conscience yawe irakubwira ngo urabizi igituma uri kuraca muri ivyo bintu, n'ukuntu worosha.
ndakunda conscience ni mpemu y'Imana muri twebwe. Iraza ikakubwira ati reka kwikawusha, reka kwambara maske, reka ivyo uri kuraca murazi gituma. Ndakunda Imana. Ngo mkozi Imana, ngo sinavyumva, ngo moi je ne comprends pas. Shaka uvuge mu Cyongereza, uvuge mu Kiespanyol. Urabizi gituma. Urabizi uburyo mugendanye na Yesu. Urabizi yuko uri kurabikora neza cyangwa uri kurashaka umurusha ubwenge. Ntibifatiye kuba nohereza telefone mama pasteur akambwira ngo Yesu aguha umugisha nari ndayikeneye urayinguri. Iraba umutima watumye ndayimuha. Mbega iyi telefone by'ukuri ndayimuhanye umutima wa Kristo cyangwa ndamuhaye kumisigazwa? Ibi bintu biramvunye. Ibi bintu ndabikoze mu bugombe bwayo cyangwa nuko ndazuzuranye? Kuri we ahava atamba, kuri we n'igisubizo, kandi kote y'Imana ntaco biyitwaye. Iranezerewe yuko uryanye umukemuriye isengesho yari karasenga Imana, mugabo wowe ubikoze ni sawa. Wewe uri kurabikora ni sawa, uri kurabikora nkuko wategeza kubikora. Dawidi ngo ararakara cyane, umwanya ari kararakara, wa muntu yari karatamba n'ishengero ryose ry'ibihumbi 30 bariko bariginagura. Uburakari bumaze gufata umwami, aravuga ngo iki kintu ntabwo kiza kumugwa. Tororontoro. Urazi icyo bisigura ivyo? Niba abantu ubu munsi batakiza gusenga cyangwa iyo baje usanga imitima yabo yugaye. Imana yaratevye, Imana ngo nta bitangaza ikora. Raba igituma itabikora, kuko uwo muntu ari ku ruhande rwawe, wewe ari karabibona. Wewe wibwira gusa kuri mwisi wawe, wewe n'Imana gusa, muga ku ruhande wawe hari gihamya. Nuko gusa ubwenge bwa buri ko buraguhenda ngo ni wewe gusa, ni wewe Imana yagomeye. Oya, abantu bacatangura kwitwaza ngwe ndikunda na Dawidi ariko aravuga ngo yo ngo nariyoboye. Abantu basigaye babafatira ko umufatira ko Henkene akaca kubwira ngo urumva ngo ntunze nyarayino. Oya, nta ntunze wafashwe. Ivyo nibiki ivyo byantunzenya. Wewe uri komiseri, wewe urinde, wewe uri umucama, wewe bagufashe yinwe, reka kwishira munsi y'intebe yinwe. Nivyo ngwekaye ngo n'abakozi Imana ngo twumvise asigaye bazinwa. Mwagiranye kontra yuko ntihagira umupasiteri afatwa ari karanwa, uzoca unawunwa. Ariko sha mwebwe ariko emera wagiye mu ntege nke, bagufatiye muri hoteli urafashwe hehe. Ngurumva ngo sinobura kujayo, ngurumva ngo n'umupasiteri ngo n'umugabo wanje naje ngo araja. Oya, kila mutu na muzigo wake nawe urafashwe. Ngurabonda ngo makuru nturayamenya, ngo ntavyuzi, ngo pasiteri ngo bishop kanaka ngo nawe ngo barambye kwa n'umuvinyi nashakanwe kanyanga. Ntabwo ari Yesu wawe, n'umuntu. Jewe ndumuntu nogwa notirimuka, mugabo wewe ufitani ibanga na Yesu. Agakiza ni personnel, ni wowe umenya ingene mugendana. Izo nzitwazo musigaye mufise ngo urumva ngo nagiye mu ntege nke ngo kwera n'abapasiteri ngo basigaye bagwana. Nibashake bacumitane kila mtu na muzigo wake. Ura hivyo bintu vyo kwamba uducocerwa wafashwe. Vyemange yakuza muragenda chochoroni. Vyemange atindi tayari nitegure kudefanda amsteri boke ndayidefande kunda yidefande. Yakugenda ubundabunda wikanga ikiganya gahene. Vyo bintu nibiki? Uraza abantu bamaze kuzimena bambonye hamukazona ifuro. Kunwera kwisima sico kimwe no kunwera kwa hantu hari ivu. Kunwera ahantu hari isima Sumengo umuntu ari isovye ko ntuzi ati ibi bintu biri kurava musi. Ico kintu gituma utashora kwemanga niyo peshe. Co nico ca
Dawidi ararakara aravuga ngo nta byisandugu. None uruntu turusubize ndarusubize kwa Abinadabu. Baraza baramubwira ati oya biragoye twamaze gufata urugendo rurerure. Ti mwami wanje hari akagabo ngaha kubera tubonye ko ikintu cicana. Hari akagabo ngaha kadatanga ikori kandi n'akanyamahanga. Nagakene twarabuze aho tugashira. Kugira rero vyorohe turonka urwitwazo. Nuko kopfa tugafuma tugahamba n'umuryango wako kuko ntaco kamariye Isirayeli. Ati ninde? Ati nakagabo kitwa Abinadabu. Ntuzenya kitwa Obedi-Edomu. Ti bwira abantu bayiterure bagende bayitwara hingabo bayitwara. Baraherekeje umukobwa wote no kwa Obedi-Edomu. Ariko itandukaniro rya Dawidi n'ishengero ryiwe na Obedi-Edomu n'ukuntu umwe yari yaramenye uko ibintu bigenzwa. Batwaye isanduku bibwira ko batwaye urupfu, ariko wewe yakira nk'uwakiye inyishu yararorereye imyaka myinshi. Obedi-Edomu yaratanze, wewe yatanze nkuko Dawidi ariko aratamba. Mugabe intambo ya Obedi n'intambo ya Dawidi ni intambo zibiri zitandukanye. Hari intambo y'umuntu yamenye ibanga n'uwundi ariko arakopya. Nta muntu ariko aranyumva. Muroreye Dieudonne na Kevin kwa Mungu. Ni mwebwe tugiye gusigarana, bazoheza kwa Mungu asubiri iwabo. Urabesha ntaho unshira. Bwira mugenzi ati ntaho umushira turi kumwe. Sambamba. Karatana. Bazanye isanduku, abariko barazana ariko ati ndaba bariko baravugana baranabana ati. Kagabo ntunze. Raba kagabo komenye ikintu tukazanika ari. Ariko kaba kazi ikintu kije mu rugo wako. Kayibona ati yo. Ahamagara umugore. Timafama tingwino hamagara abana. Ivyo twasengeye igihe kirekire. Urabyumva? Nubana abantu basirimba ngaho imbere. Nubana abantu basimba simba. Ahari intambo z'abantu babiri. Originale na photocopy. Ntimubana abantu bashire ku mubiseke ngaha. Ahari abantu babiri. Hari originale na photocopy. Ntimubana abantu bambaye amabaje. Anya hari abantu bazambariye ibanga. Hari n'abandi bumva umenga bariko barafasha. Hari abantu babiri. Abantu bamaze semene nk'umunani 10 bari ngaha. Wowe ntituzi ntiwanaseze ntituzi ivyo warurimo washika ngangwa oya uvuye hehe manzo uvuga aho uvuye. Hari mwene si wabwiye aho wahora. Ngongereza ngo fire ngo ntugarukirize nga wesha wewe abantu basanze ngaha abantu imvi ziri mu wahorahe Obedi-Edomu atinya guhora barayizanye barababwira ati akira rero niki tukuzane mu rupango babantu basohoka biruka tatoyo tubonye hari reka ntituhave tumusinyara kugira ngo misiyo twateguye ikore. Obedi n'umugore bagenda ku mukogote musha saba herezi agenda kwibutse ko batarabahereza. Bagenda ku mukogote bene umugore n'abana baterura isanduku riravyemera. Ryavyemeye kubera iki? Ryavyemeye kubera umutima. Ryavyemeye kubera ibanga. Ryavyemeye kubera ikubonera mu mpisho iraza umutima wawe. Barayiterura bayishikanye mu nzu. Bari abantu bakenye cyane. Komanteri yavuga ko barabakenwe ruhebwa. Murabizi cyatumye bayizana iwabo ngo bashike baravuga ati none ko ari twe twenyene dufise agatanda ko hejuru ariko isanduku riraryama hasi ngo barasasa hejuru. Barangije gusaka ku gatanda kabo neza ngo bafate isanduku bayitereka hejuru ku gitanda bavugana ngo twe turaryama hasi Imana ishigwe hejuru. Mbwirira mugenza wawe ngo bukeye. Mbwirira mugenza wawe ngo bukeye. Mon frère, ma sœur,
icubahiro kirazimvye. Ntukabona umuntu ariko araroranirwa nguze bandika ngo nango biragenda gutyo. Icubahiro cy'Imana kirazimvye. Iyo ubona tubona umugisha w'Imana, umugisha w'Imana urarondegwa, umugisha w'Imana tuviriyasho. Abantu bose ariko bararonka amafaranga batayaruhiye nibo bari kubaragorana mu nzu y'Imana. Aravyimba mu minsi mikeya yagenda hakazoviyo agafaranga kagiye kuri konti yahinduye ingendo. Wikanze ikiga ntunze habaye imfunguruzo ukamenga kontinere zose z'abakomersa ni wewe uzitwara. Cyabugufi ivyo nibisanzwe. Kumva reka arazizigeja ngo imfunguruzo 60 kiyumvira none akora muri obere niwe atwaye ikigega ca niwe yugura kontinere za obere. Mu misi heze ari kazoviyo, mu misi heze Olivier ari Nyabenda, mu misi heze nari hoyi Kabwela hovyo zero. Uyu munsi kora mpagaze nga cyo ntangura kubabwira ngo mviriza ngo mwe ntavyo muzi Imana ni yacu uzonkora kazocapfa. Aha ntimufyinate nimumanze mutanga ishikanwa ry'umusavyi w'Imana kugira mbasengere. Nibagiye ko ejo nariko ndabundabunda nta n'imyaka myinshi 2010 nari nshonje, nta nico ndaronka, nta na parcelle mfise mu gisagara, natangiye kuvyimba nk'igipanze inzu z'abandi. Nirengagije ko president aheruka gutangaza akavuga ngo muze mumenya yuko inzu zose muri ko murubaka ari za leta. Mukiyumvira ngo arashikuje byuka mu gatondo wayidogije wahejeje kuyipamba wakubisemo plafond Dubai ngo aho hantu turahakeneye. Turahakeneye. Utanejereje Yesu, utamwubashe Yesu, ko Yesu yo amwubashe bakwaka ngaha akugurura ngaha, bafata ngaha akugurura harya imbere, bugari bumoso akugurura iburyo, bugara hejuru akugurura hasi. Iyo wamwubashe ko ari mutabura uko abigenza, ariko waradugije ukagira orgueil kiburi cha maisha, zivuga ati kumbagara we wenyene sindakuzi. Hati igihe amezi 3 dans 3 mois batangariza Dawidi aramubwira ati hewe uratubabara. Je niko nditegeza abavugizi na protokole ijejwe Perezida umwami Dawidi ingene yagarutse kumwumvisha yuko atakiriyo gihari kwa Obedi, aho hari noti. Urabona batanguye turabona mwami ati ivy'Imana ya Isirayeli biragoye. Ikintu kigoye mu mwanya bamugiriye inama yuko hari umuntu atari ikori bagira bice muri truwa mavuga ngo truwamo. Mbego muriko murumva truwaza amezi 3 bagaruka bamubwira ngo urabona rijya sandugu ntitahuritse. Ati nibiki none muja kumbwira iki? Atumvaga mwami igihugu gifise ingorane. Ati vuga heza. Ati ni ingorane kubera iki? Byari ibintu bigoye kugira ngo bumvishe umwami yuko mu mezi 3 nyagufa asigaye afise amafaranga aruta y'umwami. Byari ibintu bigoye. Komanteri iravuga yuko yari afise amafaranga aruta y'umwami Dawidi mu mezi 3 kubera Imana. Atumva rero ati wa mugabo uramwibuka wa undi twakubwira ko bari bamuzi izina, ari ibintu bigoye. Hari ibintu bigoye. Ti wa mugabo twatwara ku isanduku ati kijya sanduku ryakoze ibintu bitandukanye n'ivyo twabonye mu nzi. Ati biki? Ati Obedi Dumasika afise amafaranga menshi cyane. Ati aratunze. Ati wa undi mwambwiye ko ubukene buri kumwica ati amahera arateye ubwo.
ati ntaco yamugize ahubwo mu gishingo c'urupfu. Bambaye costume ntiworaba kwa Obedi. Umwami bimutera apana gusubira kugenda kuzana isanduku, bimutera kugenda kurimbura mu vyagezwe ici isanduku ry'isezerano risobanura. Ico gituma nababwiye ni bera amaso igikorwa cyawe urabe kuri kuragikora nkuko yakubwiye kugikora. Dawidi atuma kw'ibitabo. Reka ndahasume. Musanzwe ari gihe usoma ijambo ry'Imana bitari vyo. Soma. Bibiri ivuga ngo bukeye babarira umwami Dawidi bati Uhoraho yahaye umugisha urugo rwa Obedi-Edomu n'imbeba n'ivyo atunze n'imbeba n'impene n'inkoko nazo nyene zararonse umugisha ngo kubwa yasanduku yego ivyo atunze n'ivyo afise vyose kubwa yasanduku byagogeza. Dawidi mwumva ahantu ngiye kugirira conclusion ndabarekure, atuma ko ibitabo bisigura ivyagezwe, asubira muri Levitique, agenda Exode, agenda Deuteronome, arugura araba isanduku ryazananye, ariko arasoma gutya asanga aho Uhoraho yabwiye Mose, aramubwira ngo ndi Imana ifuha, ntimukavuga izina ryanje mu busa. Sinashatse kuhasoma. Arababwira ngo iyi sanduku ntanze itegeko yuko izoziraterugwa n'abaherezi, izogenda ku bitugu vy'abaherezi. Dawidi akirika arabisoma aravuga ati amaso arahumutse, ndabonye igituma Imana itadukundiye ko tuyishikana ku mugwa, twabikoze uko utariko. Nubwo abari muri ico gikorane babonye Imana, birakenewe ko inyuma y'igikorane umwe wese agenda kuraba mbega ivyo mvuyemo nabikoze nkuko nategerezwa kubikora. Dawidi Bibiri tubwira ngo asubira gukoranya kandi ihanga rya Isirayeli, araribwira ngo ubu rero tugende kusana isanduku ry'Imana. Bagiye kurizana, Bibiliya itubwira ngo yari yamaze gutegura abaherezi, arababwira ngo mufate isanduku mu cubahiro muyitereke ku bitugu vyanyu. Abaherezi barayiteruye, basanga handitswe ngo ahantu isanduku ry'Imana rivugirwa, ahantu hashingirwa intahe hategezwa kuguma hari ibimazi biguma bitangwa. Uko abaherezi batera intambuko niko ba Dawidi barekura amanzahabu, batanga ibimazi, bakerera impene, bakerera inka, ngo nuko isanduku ry'Imana ryemeye gushika ku mugwa Yerusalemu. Ndashaka munsomere iri jambo kugira mwumvise, ariko mwavyumvise. Ndashaka ko utanira ijambo uyu mugoroba. Mana, ndiko ndagukorera nkuko nategeza gukorera. Ntukeneye pasiteri ngo ahishurirwe, ntukeneye ko mwene sarinda kukubona. Bibiri ivuga ngo ibanga ry'Imana rifiswe n'umwubaha. Kugendana n'Imana ni ibintu bidakeneza amatowazi na fanfare wa nimuze muri ivyo riko nakora, ni ibintu ukora ribanga uburongozi bwa mpemu yera, ukavuga ngo Mana jewe ngira ndagutangire, sinshaka kumbwira ibintu birebire, ngira ndagukorere. Jewe niyemeje kugukorera, ndagukorere nkuko wintegeka. Inyuma y'isi nyigisho, nimba udashobora kugira iyo conscience, nimba udashobora kugira ivyo vyiyumviro vyo kuvuga ngo Mana ndashaka kunyereka ukuntu bikwiye gukorwa, ndakene kurimbura menye ngo mbega gukorera Imana ni iki, mbega Imana bayikorera gute, ifise akahe gaciro muri jewe, ifise ubuhe buremere muri jewe. Utaragera aho hantu ugira iyo curiosity yo gushaka kumenya ngo mbe Mana ni gute bagukorera, ni gute. Utaragira umutima kuja amasengesho ngo ubwire Imana ngo Mana ndashaka yuko untoza kugukorera nkuko bigomba. Nta hantu turashika shengero. Ndabira umugwiza tunga twasozerere nga.
ndabire umugwiza atunga duhereze nganda barekure 18 Luka 18 umanuke 18 soma ngaho usomere kuri ekra. Luc 18 chapitre 18 verset 18. Umunsi umukuru w'isinagogi aramubaza ati mwigisha mwiza, kurikirana igisomwa, nkora iki ngo nze ndagwe ubugingo budashira? murumva umuntu ingene akunda Imana. Murumva ikibazo abazije Yesu. Ndashaka mumvirize. Erega mwebwe haraho Yesu yigeze kubwira abantu usoma iki, wabwiwe iki, udatahuye ibintu tubasomera ntushaka kumenya icyo Imana ikugomba. Kurikirana witonze shisho. Raba nga umukuru w'isinagoge aramubaza ati mwigisha nkora iki kugira ngo nze ndaga ubugingo budashira? Mwumva atari kibazo kiryoshe? Murumva ko akeneye kuraga ubugingo budashira? Urumva ko akunze Imana avuga ati je nkeneye ubugingo, je ndi umukuru w'isinagogi sinkeneye gutakara, nkeneye ubugingo. Manuka wumviriza, kurikirana igisomo ndaca nabarekura. Yesu aramubaza ati unyitira iki mwiza? Nta mwiza atari umwe, niwe Mana. Kuzi ivyagezwe ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe. Uwo ni Yesu ariko aramwishura. Ego. Ntukagire gute? Ntukagiriza abandi binyoma, wubahe so na nyoko. Ego. Aramubwira ati ivyo vyose naravyitondeye mpereye. Urumva ko muhaye réponse. Amubwira ati iyo affaire vraiment siyo nakubajije kuko ivyo ndi maître wavyo. So vyose ndabikora. Mugabo nturanyishura. Nakubwiye ngo nkora iki kugira ngo ndaga ubugingo budashira? Ivyo vyonyo ntukibe, ntugasambane, ntukabeshere mwene so, ubahe so na nyoko. Iyo ni petit affaire, ni affaire ntoya cyane. Jewe narayihejeje iyo. Mugabo nyishura neza kukijana kubajije hejuru. Manuka. Ivyo vyose naravyitondeye mpereye mu buto bwanje. Anamubwiye ati experience mfise kuri ivyo ni kuva ndi umwana. Turumva ivyo rero ntubitindeho. Ni sawa. Umviriza Yesu. Yesu avyumvise arambwira ati nanone uhajije kimwe. Vanzurore agira mubwira icyakora rero kugira ngo aronkere pause. Ni kimwe gusa uhajije, ibindi byose uri tayari. Kimoja tulichosigaje kugira ngo uronke ico kintu gitumye umbaza ikibazo. Umva rero cyakira mubwira. Ego. Shora ivyo ufise vyose ugabira boro, ntuzogira itunga mu ijuru, utekuze unkurikire. Raba amakuru suivre ngaho hejuru. Maze yumvise ivyo arababara cyane kuko yari umutunzi cyane. Ishengero riragoye cyane. Ishengero ntirishaka ko dukora ku kibazo nyakuri, rishaka turibwirire hejuru. Yesu aramubwira ati nukuri urahajije ikintu kimwe, ndakuravyira umugumu urimana. Fata rero ibintu byose ufise kugira ngo aya mahoro y'ubugingo budashira yahabwe, ubigurishe vyose hama uze unkurikire. Ufasha aboro hama unkurikire. Rabi mu warakeneye amahoro, maze yumvise ivyo agira gute? Aravuga ati ndabaye cyane, ndabaye Yesu mwigisha. Ndababaye ivyo bintu nyishuye kandi ahawe inyishuyo. Mugavuze ivyo bintu mbwiye hakurikira iki? Ngo kuko yaramutunze cyane. Hakurikira iki? Manuka Musa yavuga biki? Yesu amwitegereje aravuga ati erega biragoye kwa abavyinshi binjira mu bwami bw'Imana. Hari umuntu yiteguye kurifuta iryo. Hari umuntu afise shifu yo gufuta iryo jambo. Abavyinshi biragoye cyane kugira babone ubwami bw'Imana. Bimeze gute? Kuko icoroshe
ari ingamiya guca mu ruzuru rw'urushinge biruta umutunzi ko yinjira mu bwami bw'Imana. Kubera iki tupoza amakesiyo Yesu, kubera iki tuzi imbere yiwe tutamwiteguriye, kubera iki tumurondera tutari tayari kwemera icyo atubwira cyose. Wayi uguma umurondera ufise wowe ivyo ushaka ariko udakeneye ivyo ashaka. Ndashaka umuntu wese yibaza, ni kubera iki uza kurondera Yesu iyi myaka yose umaze imbere yiwe udashaka kwakira ubugombe bwiwe, udashaka kwakira imvugo yiwe? Wa muntu we ushaka iki? Nimba nonezererwa yuko Yesu ambwira ikintu atakunda hama nkakireka, Yesu ndamurondera kwiki? Nimba Yesu ashobora kumbwira ngo Olivier ngira ndagutume genda mu kinama, hama nkamubwira ati siniteguye kuja mu kinama, je nitegure kugenda ikiriri, ndamushaka kwiki Yesu? Ndashaka umwe wese yibaza ikibazo ngaho, ushaka iki kuri Yesu? Nimba Yesu ashobora kukubwira urabona uyu mwanya hari abantu batemera ko Yesu ari we ari karavuga uyu mwanya, bazi ko ari Olivier ari karavuga. Muganga nubona ngaha Yesu yotugirira ubuntu akaza akubwira ngo ntabishiremo imbaraga zo mu ijuru, akamubwira nkuko yabwiye umutunzi. Kuko Yesu ashaka yari kubwira uyu mutunzi hama akaca mumemera mu bubasha bwiwe, akaca yiyumvamo kurekura burya butunzi akabikora. Yesu ari capable ko kwaka ikintu ku nguvu. Muravyemera ivyo? Urabizi ko ashobora kugufata aha kwaka ikintu nubwo wavyansa akakikwaka, ugasanga kandi nta shwa ufise. Arabishoboye ntavyo ashoboye. Aha agenda aza abantu ngaha Yesu aretse gushiramo imbaraga yobwira ati umviriza Francine, uravyumva wewe na Christophe mugende mufate tujya tuntu twanyu mwabitse muhagazeko, mufate na bya bindi byose mubizane muhereze Gravity. Wiyishure. Na tutaragira umutima wa Aburahamu wo kuba afise ikintu akunda n'umutima we wose, ariko hagera yuko Imana igikenera akavuga ati ko ari wowe ugikeneye, nubwo ndagikunda, nubwo nakiroharaniye imyaka myinshi, nubwo nakirose mu butama bwawe, kubera ari wowe uvuze ngira ndakiguhe. Tutaragera aho hantu murigo mundaba gutyo murabesha Yesu mwese ngaho. Aho Yesu ashobora kuza akubwira ati Aburahamu we fata apana Ishimayeli, kuko Ishimayeli yari kumutanga yihuse cyane. Fata Isaka itira mujomba, vuga ngo kujomba. Fata kujomba, muravyumva? Iramu chomita ishira urushinge, iranashira akajambo ngo fata umwana wawe Isaka umwe ugize gute ukunda cyane umuzane umuntangire nk'ikimazi. Gutaha nk'ikimazi ntiyaramuzanye mu ishengero nka Samweli, yaramubwiye ngo uzane n'imbugita n'umuriro, uhejeje kumukebagura wa mugabo y'ibihimba hama gucumuturira kamoto kaduge. Niko babitegeza gutanga ikimazi. Ufata umwana wawe ukunda umuzane, usasa amabuye ushireho inkwi, ufata imbugita umanze umukebagure, umutwe ku ruhande amaboko ku ruhande. Isaka umwana wawe ukunda. Iyo muri ko murumva abantu bitwa basogokuruza ukwizera, wowe ukacuza udugije igitumu ngo nanje ngo ndisoko uri sokuruwa, abantu bakurespecte kukiwe. Wewe baza ko icubahiro, ariko nimba Aburahamu yitwa sokuru kwizera, mwese nimugire gute arabikwiye aragaheza kiko. Aravuga ati ubuheruka Sara yarantaye muri Yereri, ibi bintu nkabibwira Sara, uyu mugore ntaza kuvyemera. Si Imana irafite igituma itatubwiye turi babiri. Araponyoka bikora kuri fente, aragenda twara Isaka. Ashitse ku musozi arabwira umwana wiwe mu marira menshi, aramubwira ngumviriza mon fils, ndagukunda cyane, ariko uwo nkunda kukurusha wewe na mama wawe yakunsavye. Aramuryamika araboha, afata imbuga itagira atangure gukikagura, marayika afata ukuboko. Urazi ijambo Imana yabwiye Aburahamu imyaka yose bagendanye 26 ans y'urugendo, yaramubwiye ngo Aburahamu we subiza inkota mu bwubati, uyu munsi ndabimenye yuko
unkunda. Mbarizo muri kumubwira ati nikiye kimenyetso kikubwira yuko ukunda Imana? Apana yo igukunda, mumbariza ati uza wemezwa yuko ukunda Imana niki? Kuko mwese mubunze ngo Mana urankunda, ngo nkunda birenze, ngo urankunda ukandengera, ngo uramure inconditionnel. Wowe ikunda ibingana gute? Je nawe tuyikunda bingana gute? Ni giki iragusaba ukagitanga uri kurarira? Iyo uzotangura kuzurare kuri kintu mu marira, uzumenye ko utangiye gukunda Yesu. Mu gihe ugitanga ikintu wumva ataco kigutwaye, ntaco urakorera Yesu. Muhaguruke dusenge. Uze gupoza amakesitiyo Yesu, ushaka kumwereka yuko we impressione Yesu, ndagukunda, je t'aime. Muga yakubwiye ati okay, timeme ati okay, sawa rero, fata ivyo ufise vyose ubigurishe uzunkorere. Kwa Elisa, Eliya kubera atakundana, yari umuvugishwa adakundana, yaraje aterera umutamana kuri Elisa, acarabandanya mu mutamana. Elisa yumva umuhamagaro, arihuta azaganiriza Eliya, aramubwira ati Eliya we, ati ndorera gatoya sige ntunganije ibintu inyuma inze tubandanye. Eliya aramubwira ati je ntaco nakuvugishije. Elisa aravuga ati ntaco, nubwo uguma nkura amasano, je namaze kumva ikintu. Agiye asubiye inyuma, afata inka ziwe, afata amatongo yiwe, inka arazibaga, arazigaburira abantu, atanga ibimazi, afata imirima yiwe n'amatongo arayatanga, akurikira Eliya. Igihe cyo guhabwa umugisha, Eliya ariko aramubwira ngo asubire inyuma, yaguma amubwira ati ntaho mfiseho gusubira. Igihe nakurikira Yesu, nacuruje ivyo mfise vyose, nafashe ivyo mfise vyose, ndabigabira abantu, hama ndamukurikira. Uko urambwira ngo subira inyuma gute? Ahubwo ubu nkeneye umugabane w'ukuri, nkeneye umugisha utavanze n'umubabaro. Abantu baza basubira inyuma bagakumbura za konkombre, nuko basize inzira igihari. Gukurikira Yesu no kugenda umenya ikiraro, gukuraho ikiraro. Ni igiki kiguma kigukwega hari inyuma? Kubera ko hari ibintu gumukumbura, kubera ko udashobora gukurikira Yesu ata bintu gikumbura. Tuza amaboko dusenge, waguruke dusenge. Fata umwanya wisengere, nguhaye iminota 2 usenge, wibaza iki kibazo, vuga ati Mana, ndiko ndabikora nkuko wambwiye, ndiko ndabigenza nkuko ubimbwira, ndakwinginze Mana, uraba ahantu uvuga ati Mana mbabarira, je ndabikora uko nishakiye, uko binjemwo niko ndabikora, uko ndavyumvise niko ndabikora, jewe numva ataburemere bwo kugukorera mfise, ndakumviriza ariko ntibipasa. Bwira Yesu, mubwira ati Yesu ndagusavye, nyigisha. Dawidi aravuga ngo nyigisha inzira zawe, toza umusavyi wawe inzira zawe, nyigisha kumenya ivyagezwe vyawe. Dawidi yarafise inyota yo kumenya inzira z'Uhoraho. Bibiri ivuga ngo abanyisirayeli kubera bakunda kwidoga, Imana yaberetse ibikogwa. Ngo ariko Mose kubera yakunda gusenga, imwereka inzira. Ntabwo dukeneye ibikogwa, dukeneye kumenya inzira z'Imana, dukeneye kumenya icyo Imana twiyumvira ko, dukeneye kumenya ubugombe bw'Imana ku buzima bwacu. Bwira Imana ati Imana ndakwinginze ko numva atamutwaro mfise, ko numva ataburemere mfise. Bwira Imana ati Imana, kuva abasavyi babigisha narumvise ko bigishije wewe, narumvise ko bigishije ivy'ukuri, ariko kubera iki bidafise uburemere muri jewe? Kubera iki ntaremerewe? Kubera iki numva ijambo ryawe ataco rikorera kora muri jewe? Mfasha Mana, ndi mu kaga, ndi mu ngorane. Mwene data, bigenze nkuko yabikubwiye, bikore nkuko yabikubwiye. Reka kwinyegeza muri iryo zina,
reka kwinyegeza kwitwa umukizwa, reka kwinyegeza kwitwa umugraviti, reka kwinyegeza kwitwa umurezami, reka kwinyegeza kwita umufekabu, reka kwinyegeza kwita kanaka. Bahera amaso ubugingo bwawe, raba koko yuko ushingira intahe uwo wamenye, raba koko yuko uwo wamenye afise uburemere muri wewe. Raba Mwami Yesu, udufashe, udushoboze, uturengere. Abana bawe bose bafise inyota yo kukumenya, ntubirengagize. Abantu bose ariko baragusenga bavuga ngo Mana, shira uburemere bw'ubwami bwawe muri jewe, shira uburemere bw'igikorwa cyawe muri jewe, ntubirengagize Mana. Tereka ubwo buremere mu mitima yabo, tereka ubwo buremere muri bo, shiramo iryo shaka muri bo. Bumvishe ko umugisha wose ufatanye no gukora icyo ugomba. Bumvishe ko umugisha wawe ufatanye n'icyo ugomba. Uragahezagirwa Mpwemu Yera. Ndasenga Mpwemu Yera, Mpwemu Yera mwiza, Mpwemu Yera twahawe, aho bakuvuze ko Yesu ariko aratubwira kuzoza, yaragushingiye intara avuga ngo niwaza ni wowe uzotwemeza iby'icyaha. Yaragushingiye intaha Umwami Yesu aravuga ngo niwaza nivyo bikwiriye kugira ngo tumenye ivy'ivyaha, tumenye ukuri. Wewe bakwita umukonseye, bakwita umunyabubasha. Tugende dushoboze kugira umutima w'ubwami, dushoboze kugendana inyota y'ubwami, dushoboze guhagararira ubwami bwa Kristo, kuko twarabwiwe ko Yesu atari wabiuhagarariye, ari twebwe yasize. Paulo wewe aravyerura aravuga ngo turi intumwa mu gishingo cya Kristo, turi intumwa mu gishingo ciwe. Udushoboze iyo nyota, ubwo buremere bube mu mitima yacu. Ndasambuye umwuka wo gutsindwa n'ijambo, ndasambuye umwuka wo kumva tugatahura icyo uvuze ariko tukananirwa kugishira mu ngiro. Ndasambuye uwo mwuka wo kudashira mu ngiro ijambo ryawe, kuko turiko turubakira ku musenyi. Ejo igihuhusi nicaza, inkukura igatwaza, inzu zacu zizosenyuka. Dukeneye kuba bumva iryo jambo. Abumva iryo jambo bameze nk'abantu bubakira ku rutare. Dukeneye kurikora, dukeneye kuryumva, dukeneye kurikorera, dukeneye kurishira mu ngiro. Ntidukeneye kumva gusa, dukeneye kumva no kumvira. Uduhe kumva no kumvira, uduhe kumva no kumvira. Ubazigame, uduherekeze, ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe. Mwami, ibikorwa biri imbere yacu dukomeje kubishira mu maboko yawe, mu izina rya Yesu, amen. Ijoro ry'amahoro Umwami abahezagire. Abumva bagikene gushikira igikorwa arico witwaje, ugisige, Imana iguha umugisha. Tuzosubira ku munsi wa Mungu, abazezwa suka Imana ibaha umugisha kubw'imirimo yo ku munsi w'ejo.